jewe abantu benshi bahanze hazi ko nitwa Mbonimbace Claver, nkaba ndi umuntu akuze, nababwira yuko itariki 10 z'ukwezi kw'icumi nzoba ndumanije neza na neza imyaka 75. Uko n'umurescape w'izi krize zose twaciyemwo 72, 96 na 2015 abagezi barashatse kumurasa twese tubibona, awinya mitwe baragira amanama yo kumwica, bref ibintu nyine tuboneye n'amaso yacu. Hanyuma baraza kuduha analyse yiwe sur la situation présente, hamwe peut-être n'icizere cyo kuzotaha, nimba tuzotaha bizogenda gute, ainsi de suite. Donc nuko karibu cyane gose Mutama Mbonimpa. Ego murakoze cyane. Je kuyishura ubutumwa bwacu, nagomba kubatwumviriza naho basanzwe babazi mubibwire uko mwe mwivuga. Jewe abantu benshi bahanze hazi ko nitwa Mbonimbace Claver, nkaba ndi umuntu akuze, nababwira yuko itariki 10 z'ukwezi kw'icumi nzoba ndumanije neza na neza imyaka 75. Itariki 15 z'ukwezi kwa 11 imyaka 50 nubatse, ni ukuvuga n'urendo himbaza imyaka 50 bita jubiledo maze nubatse. Ubwo nkaba nari nibarutse ibibondo 9 ariko usigaye 8. Rero jewe nabonye ibyabaye mu Burundi byose, uko kuri Rwagasore nari umwana w'imyaka muri 32, nari umwana w'imyaka 12. Nababwira yuko mbere 62 nagiye kugira defile twipfukiye, hanyuma nitwe twaririmbye ururirimbo ruhagiza igihugu cacu. Jewe nkaba amashuri nayize matoya, nayize Ingozi ku mashuri y'abapadiri, hanyuma nkavanga kwiga muri Atene Mwamwambutsa Kati Gitega, ubumengo basigaye bayita Atene Musinzira. Hanyuma ndavayo nshanza kwiga muri Ecole de Technicien Géomètre Section Génie Civil, ariko rero sinagize amahirwe yo guheza iyo shuri kubera kuko 72 yaciye itera. Hanyuma baratwara abanyeshuri bamwe ndabona abantu babatwara mu miduga y'abasoda, hanyuma jewe natwe mugabo abo twabana baranyegeje, barambwira bati wewe turapfana ariko nabi. Hanyuma ndabaza nti none n'ibiki, ngo bateye, ngo abantu bariko baritana, bariko barica abatutsi ariya zaburuye, ngo none utuntu ariko bafata abantu, ngo none ngo wewe ngo nukuri batabanyegeza. Jewe nyira gutyo namaze ukwezi ntunye mu nzu. Hanyuma jewe nakoze mu nyuma nagize amahirwe ko nk'indi shuri njanja kwiga ishuri ryigisha iby'ubudandaji hamwe n'abakontable Igitega yitwe. Hanyuma ngira Imana ndatora ikibazo kuja kwigayo, hanyuma ndiga ndamenya ndaruha igipapuro rw'umutsindo. Hama yo kuva muri 74 ukwezi kwa 6 naciye nja gukora mu bushikiranganji bw'ikigega cya leta n'ubudandaji, bayita Ministère de l'Économie et des Finances. Hanyuma jewe batabanzira gukora muri commerce extérieure, mu bintu byaba ubudandaji bw'ibintu bibanze n'ibigenda hanze. Ndakora gushika muri 86. Hanyuma ntitwumvikanye n'umuyobozi yantwara ikintu twapfuye. Hanyuma genda nti jewe nitokana n'umuntu tumvikana. Hanyuma ndatanga demission, naciye ntanga imihoho ndanja kwikorera ivyanje. hanyuma hagera rero mu bintu vya politike muri 1992 aho Frodebu iziye, mwariho twari umugambwe Ipona, ati nayo umugambwe Ipona kuko bose bari umugambwe Ipona nta wundi wari. Jewe naciye nza gufasha uwo mugambwe Frodebu
hanyuma baratsinda amatora ariko sinashatse kubandanya jewe gukora ibintu bya leta barambwira ngo nze kuba n'umushinga amateka nahanze ndamenje naciye ndandanya kwikora ibyanje hanyuma rero icenda na gatatu rujya rwimo ruratera bishe ndadaye murazi ko abanyagihugu benshi bahagurutse hanyuma ivyo icenda na gatatu naho nyene narahatswe nuko natane nakora ku muguta ubonye indya twarya abadafite indya barya nagize ntigira tubandanye dukorana jewe icyo kintu sinakimwemereye namubwiye nti rero n'ukuri ingene tugira amaproje biba biteguye ntibari dutegura ngo tudohanaka ingene dukora amadika tujana canke aho twatumiye tugeze yuko tubadenza turavuze twasema tujyana imize tukaheza n'ibyo byonyene nitwoje tureka turakorana n'ibintu ubundi yaciye anayihagarika tuza kurikora mu nyuma rero niho mu gufuta amashyirahamwe ntako byashe yaciye ayifuta ayishirako jewe ndende yafuta amashyirahamwe nukuvuga yuko amashyirahamwe z'icyo nimba yahoye bayahoye nuko ibintu byose byaba biri kujya kw'amazi hanyuma tukaca tubivuga twari twayigurisha ikibi kiriko kirakorwa ntitwayigurisha abantu bariko baricwa abantu batangwa guca mu ruvubu none nk'abajya kubara abanyororo jewe nari kubona abanyororo bataye bishe babakuye mu busho nkareka kubivyo ndabisenere jewe mbonye umugambi mubi uriko urakorwa kaza umuntu akorera bariko bacungura muri kino ndetse nisute kumva umugambi wabo yuko ibara rizogwa ritarihora hama abantu bagatikira jewe nari kubari bayiwana niwumvade ko n'abandatikije abantu ivyo bintu nari bangiye rero gushikamwe baza bakanegosiya ngo bampe ibintu ntibampe iki rero ndababwira nti uwo mugambi murimwo ni mubi kuko ndabarahiye ivyo muribandanije ivyabaye i Rwanda no mu bundi vyoba rero rero batabampura icyo ngo natwe kubashigikira rero rero nze naho natendi batabashaka kunyica rero nze nta bindi namenye bahuye amashirahamwe n'ukuri ego Petero Claver Mbonimpa kumbe ko turagaruka kuri ivyo muvuze kw'idosiye yo mu Ruvubu ariko mwari kubatindiriza hariho kuva batabizi canke kwigeza Kirima Ondes ariko ngarutse gatoyi inyuma ku kizima ntababajije musigura se ndabifurije ko igihe hasohotse imitahe harimwo bamwe mu bo mwari musangiye igikorwa mu mashirahamwe kandi hagati y'akazi na muntu bisanze ku rutonde abandi babakuramo hari insiguro mwaba mufise canke hari amakuru mwaba mwararose mu nyuma uwo mukorana mbona Mbonimpa murashobora gushika kuri ndito omba gauche oui turabumva karibu yego mwacyumvise Petero Claver Mbonimpa nimba mwari mwacyumvise mwokwiga yego ikintu nacyumvise jewe bafuta amashirahamwe nari ku Musego nari nkiri mu bitaro ngaha mu Bubiligi Nishyirahamwe ya Prodash barifutse ndi mu bitaro rero igihe naravye amashirahamwe yose bafuse n'amashirahamwe yafete yakora ibintu bijanye n'akazi na muntu bananze baci bayifatanya n'amaradiyo mugabo n'ukuri ico bahoye amashirahamwe nta kintu na kimwe banditse uravye ordonance itegeko ry'umushikiranganji rifuze cyane rihagarika ayo maradiyo nta kintu kiri batanze ngo tuyafutiye iki bagize liste y'ayo mashirahamwe urutonde rw'ayo mashirahamwe aya mashirahamwe aya ngo turayahagaritse aya nayo ngo turayafuse nuko byageze ntacyo bavuze ngo barayafutiye kanyane nabajije ikibazo kijanye n'urutonde ariko ngira mwoba mutacyumvise ariko mwari mwanasiguye yuko nubwo muri mu buhungiro Petero Claver Mbonimpa mubandanya mukora ariko nibutse cyangwa ntibeshe ndibuka Prodash gikorera kimva mu Burundi mu kiriyo ukuntu mwagenda mu mabohero kuraba abanyororo kurikirana imanza gufasha
mbere no kwakira harimo ababahungirako kubatazi infere safishe ngira mwoca muyibutsa uno munsi kuba akodash idashobora gukora ivyo bintu ngo icungura abantu ibafashe iri ku rubuga ubwanyu ntimubona yuko hari ikibazo mbere nubwo muvuga ko mukora amashirahamwe asa n'ayaneshejwe mvugiye muri yose muri rusangi akodash idasigaye inyuma amashirahamwe kuko urabona leta ni leta urabona leta yatanga ufite amashirahamwe leta ifite no kwica abantu irabica kandi bayama yabica abantu bamba bapfuye bishwe n'abo muri leta rero ya leta n'ikintu kitaboneka gifite inguvu uwo gishatse icyo gishatse kiragikora ariko rero kubona tutagikora bityo twakora ndazi ibintu biriko biraba ndakire umuruha abanyororo barimo ingene bapfunzwe ndagwakaro ndaze nka birya vyari birakorerwa sahabu iwaje nka birya vyakorewe Florian Irangariye n'abamurekure ubusije n'abandi banyororo ingene babayeho ubuzima babayeho nukuri icyo nicyo cyari cyatumye njyewe ngira ishirahamwe rifasha abanyororo kuko nari nagiye mu nyororo ndariyaba ndabyitegereza cyane ibyo bintu sinobisarira ko cyari iryo shirahamwe muribuka ko na Mandela yaje kugendera igihugu cy'Uburundi hanyuma jewe naseretse ndasaba yuko Mandela yogendera ibohero na rimwe kuko jewe nari nagiye muri Afurika y'Epfo hanyuma batujana kuraba aho Mandela yari afungiwe n'igitanda kinini aryamako ntakibonye hanyuma rero numvise ko Mandela azoza mu Burundi burya nagize uruhara ryo kugira ashoboye kuzoza kugendera ibohero niho yaja ni jewe nari nahatanze ndavuze nti azoce ngaha naho rero batamwingiye kujayo mugabo abo nabihaye baravyumvise hanyuma baramujana neza aja muri ayo makaritsiye nari navuze muribuka ijambo yavuze ati ni ukuri ngaha mu Burundi ubwo hariho abantu bemera Imana babonye ibyo bakorera abanyororo ingene bari bapfunzwe rero bituye abubugu rero ndabibonye mbonye abanyororo ingene bangana igicigiri mbonye ingene barya mbonye ingene baryama bicwa n'agahinda nk'ubu wogenda mw'ibohero rya Mpimba ukuraba abagore bari ingene bapfunzwe nibuka ku mutemere ntaho byari kubonetse yuko abagore baba bahagaze bakabura aho baryama jewe ngikora mu Burundi n'ishirahamwe akodashe twaragerageza uko dushoboye kose abagore bapfunzwe bakubahirizwa nta mugore n'umwe atarafite igitanda n'umwana yaza twamuha igitanda ni ukuvuga rero leta icyo bishoboye twebwe twaterera twararondera abadufasha hanyuma ingorane ziriyo ukazitorera umuti mbere n'abanyororo bagumutse twaramamagara tukicara hamwe n'abayobozi b'ibohero hamwe n'abo mu bushikiranganji atora inyinshi rero bamaze igihe kininiya twaca twoganiza ikintu twita itineraje abajize n'abamajise tukabafata twaje tukabaja tukubaha musegemisha bakaja mu ntara zose kurusha imyaka abanyororo bakagabanuka ubu abanyororo bateye ku bihumbi bishika 14 n'ubwa mbere Uburundi bubaho mu mabohero yose y'Uburundi aba abanyororo bangana gutyo n'igihe abanyororo benshi ntibigeze barenga abanyororo 9,000 ariko hariho hafi 15,000 ibyo rero biratubabaza ako niko gahinda dufite kuko icyo twari twishinze nicyo tapfuye bagarutse ku byo nabonye kera ku byo naciyemwo rero umengo ni umuntu abagira gucumita icumu igihe igikorwa watanguye ntigarutse kusa novuga yuko twari twakoze byose byiza mwarigarukanye kubusa mugabo we nkagira nti niko nama mvuga ku bakera burya ibohero ryumwe kandi nawe umenye narijamwo kandi umenye narijamwo agira nti
nabo rero bashobora kujayo kandi byatanguye ibohero z'ikintu cyo gukinisha nabongira nti agahinda karatwica. Ego Petro Claver Mbonimpa muratanze igitigiri cy'abanyororo 14,000 mbega bantu banyororo 14,000 bari mu vyegeranyo byo ku kiringo kingana gute muhereye ku mwaka uwuhe bari mu bwoko buhe baziriki hanyuma mu biha insiguro izihe mugereranije n'ibirego byahora bikurikiranwa ko abanyororo imbere y'ibihumbi 2015. abo banyororo icyo gitigiri dutanze n'igitigiri n'icyo gitigiri bagitanze n'igitigiri hari ku kwezi kw'indwi mugabo uravye n'amezi akurikira usanga ari hafi icyo gitigiri kuko nta na rimwe bamanuka ngo bagabanutse nk'igihumbi icyarimwe baguma ari babandi. rero uturi menshi kubera iki urabona kera jewe igihe napfungwa nasanze hariyo abanyororo bitwa ko bari benshi bashika n'ibihumbi 5 ariko uravye igicumaro baba benshi abapolisi bonyene barashobora kurungika umuntu bakamujana mu munyororo hanyuma dosiye yiwe ntibayijane muri parike gateyibagirwa utazosanga apfunzwe imyaka 7-8 atarahamagarwa. Ibyo niteyo nabibonye ndabyandikira n'umushikiranganji yari Théâtre Tunungunza atatuma bamadisa kuko ivyo bintu basanze ari byo abanyororo barekuye hasigaye abanyororo batarenga 3,000 ntibarenguke. rero ubu urabona ingene bapfunga abantu bapfunga abantu babagize ibintu bitetse utavuga rumwe na leta bapfunga atakintu bakoze uvuze akantu bagupfunga. rero abanyororo benshi bariyo usanga batazi icyo bazira nicyo gituma usanga hanyuma kandi guca imanza ntibarasiba kuzica n'abo babiciriye bagacira imanza ntibarekugwe abahejeje umunyororo ntibarekugwe abahejeje icapane ntibarekugwe. ugasanga rero ikindi gituma usanga abanyororo babaye benshi rwose. hari igihe bajya ko mukuru w'igihugu baragira ikigongwe henshi ubundi babonye yuko ngo barekuye abanyororo barekuye mu Rutana ariko mwabonye intumbero bari bafise bari babuze ikibanza bashiramwo babasoda abantu kurwanya Kongo bagaca bagaca bafunga bari babuze iyo babashira bose. harya rero ryo gituma baca bagira ngo reka tugabanye abanyororo turonke ibibanza maze ko bariko abanyororo bashika 560 baca bapfungirayo abasoda 347. urumva rero ni twari ryabishaka n'ibijyaba barekure bari kubarondera ibibanza yaho bashira abantu. nuko rero ibintu bimeze n'icyo gituma ngira nti n'akamaramaza. Petro Claver Mbonimpa imbere y'uko amashyirahamwe afutwa canke amaradiyo aturirwa kera musohoye ivyegeranyo mwene ivyo kubijanye n'ibitigiri abategetsi baravyumva biri mu biganiro bakigira n'igihindutse. uno musi hari igihinduka kubera ko muba mwasohoye ivyo vyegeranyo ku bwanyu ni kubera iki mbega ko harimwo abazi bakiri muri izo ntwaro z'imbere bahora bumva kamo canke bahagira icyo bahinduye kubera ivyegeranyo uno musi akaba atana kimwe gikorwa ku bwanyu hahindutse iki mu butegetsi ku buryo basigaye basuzugura ivyo mukora canke kamo mwabateye? ubyumva ko byabuze kandi ivyegeranyo byacu ndazi ko barabisoma n'ukuri. hariho abari mu Burundi muri leta bari muri mashirahamwe ya leta baratubwira ati arya amakuru yanyu barayasoma kandi barabaza ibibazo. rero igituma ivyo vyegeranyo babibona ariko ntagire icyo bakora. ubu mu Burundi umengo ntawe utwara uwundi hanyuma bose bafise ubwoba n'umushikiranganji w'ubutungane ntacyo ashobora gukora umugambi utamuhaye uruhusha. mbere naho n'abakora muri perezidansi badashoboye gukora ikintu uwo mugambi utabahaye uruhusha. mbere wabumvise n'umukuru w'igihugu ko avuga ati
uzokina ku mugambwe ntazamaze ati harya bijya ibintu byose bikorwa mu mugambwe ingingo ifatirwa mu mugambwe urumva rero iki mugambwe udashatse ntawe ugikora hama kandi benshi uca usanga harya bafungwa uca usanga bapfunzwe kubera ibintu by'imigambwe urabo bagiriza ngo bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu bitari barivuye muri leta ya leta bakubwiye yuko ata leta n'umugambwe CNDD-FDD bose ari leta wumva ko atakamamazi naho rero ubu n'ibyahanura ikindi uca usanga umengo ntawe utwara uwundi uca umengo barapingana ingingo zifasha nk'umunyoro bamurekuye nakakavuga ati ibyo muntu bagenda bamukuyeyo bagenda avuyeyo kandi benshi baheze iminyoro abandi batsinda imanza ariko ntibapfa barekuye. Petero Claver Mbonimpa mwarabaye mw'ibohero mwabivuze muriko murashinga intahe kuma mwaciyemwo ariko kandi mwarakoranye cyane n'abanyoro muramenya ukuntu babayeho murakorana n'abategetsi uno munsi muravye ingendo umuco n'inyifato y'abategetsi ku bijanye n'ubuzima bw'abanyororo handutse akarorero uturo twavuga twanavuzwe cyane no umwana wahoze amushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni yagiye kuraba se bamusaba kwambura impuzu siko turaraba ibi bya Dr Sahabo ugwamwe amaserumu kabuzwa nuko abantu bakugendera mbega mwebwe hari insiguro mubona ko mwaciye muri ibyo bihe byose mukamuzi ngene bigenda n'inyifato musikura gute Petero Claver Mbonimpa ngo yashime icyo kibazo uvuze nashatse kutimvuga ko kigiye cy'umwana wa Bunyoni agenda kumuraba hama bagacavuga yuko bavuge ngo yambure imbuto zose jewe icyo kintu sinacyemeye kuko nabaye umupolisi hama kandi nakoze ku mupaka kandi nabwira abapolisi twakorana nkabaha itegeko ni ujya muntu ni mu musake mugabo mu mategeko rero umugore asakwa n'uwundi mugore navyo vyashikanuze nka umugore nkamwikereka nkabona yuko ari ibintu biteye amakenga icyo nagira atamupolisi mfise w'umugore nakandaba nk'umuntu w'umugore nyene ahita ari ngaho ngaca ndamuhamagara ngaca ndamujana mu cyumba cy'ibiro hanyuma ngaca nti saka uwo mugore urabe ibintu afise hanyuma ucuza kumbwira ibyo ni ibintu bisanzwe umuntu bamwikeretse ni ukuri bamusaka bakamugabo bamusakira ngaho ukabona bamujyana ahantu wenyene n'uwo nyene ariko amusaka umugore asakwa n'umugabo asakwa n'umugore aho rero nizeye yuko mutariko byateza kugenda nayo niko ikubwira umuntu ngo kuri impuzu ibyo bintu sinabyemeye kuko nari nzi ivuga ikintu ingene bimeze nari nzi ibintu by'ugusaka ingene bimeze ahubwo hari abaciye bashiramwo akuyu rero ibyo byari bisanzwe nuko uri gusaka umuntu wamwiketse ibyo ntibisanzwe kumbure ko ndafite utundi tubazo mugandaza kutugaruka ko hanyuma reka mbanze subize ijambo Henry Butari yatunganije kino kiganiro na Rubata dusangiye turemesha kino kiganiro kugira ngo nabo babanze babaze utubazo kumbure ko utundi dusigaye baraza gusubira abantu ijambo Ego bwana Jibe twago ijambo vraiment kandi funo munsi ntamwe za kuniganwa ijambo utama Mbonimpa araza kutwishira twese jero iki kibazo benshi babajije ngaha muri space mu makestion harababaza bati uwo mugambi wa Kiriba Ondes wari kukogwa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uwo mugambi watumye babanka bashaka no kubakorera nabi mwotubwira neza hanyuma uwo mugambi baracyashaka kuwubandanya ku makuru mufise canke barabivuyemwo canke byarabagoye ariko nyene baracagerageza kuwushira mu ngiro ico ni icambere ica kabiri ukuntu situation ihari ubu nyene mu Burundi mubona mufite icyizere yuko abantu botaha amahoro bakabaho canke horinda guhinduka ibintu byinshi
ivyo navyo vyo bibiri jewe nico kibazo canje sinzi si vous préférez yuko na Rumata aca baza mukatwishurira hamwe twese canke tugende progressivement reka tugende progressivement mbanze good okay bambaza imbere bya ikibazo cya kiribawondese cyari kigamije iki cyari kimeze gute ibyo nivyo kuko benshi kiribawondese bari bayizi narindi nagiye kuyimenya kuko jewe nabonye abantu bari bapfunzwe mu mpimba hanyuma nari narafashije mu nyuma turahurana babiri bambaye impuzu z'igisoda hanyuma nyene uko banyubaha baje n'abafashe barandamukira mwebwe n'ibikimwa n'inge n'igisoda ryayo nibo bambwiye ati ega twebwe burya tubikoza ahantu bita Kibibo ati niyo turiko turigira duze igisoda none ni baca bari impuzu z'igisoda mukaza mugacenda muzifise watwirivye ngo turi mw'ikonji ntibabaha amakonji wego barayaduha hama umwenda mubwira bonza ntiwaja kundaba muhira ico tuvugana kandi yaraje niho ndamubaza rero arimbwira neza hanyuma ndarondera none ni bande babigisha abambwira ababigisha jewe ndagenda kuraba uwo muntu abigisha hanyuma turavugana arimbwira ati nakamamaza nanjye bapfuye kundukira ntabishaka ati ibintu bikora rero ndakamamaza hanyuma jewe ndabandanya nohoza ndamenya yuko iyo amabatayo yashika 6 rero none nkabaza nti none uwo mugambi ni nyabaki kandi bari bamaze guheza rero abari bamaze kuvayo ni harya rero mwabonye mu makaritiye hari hatanguye kuvuna hafatwa abantu babajana mu mpangu kubitirayo babatokera hanyuma rero n'abantu bamwe bagatangura kuja banyuzwa rero ndabaza neza nkatohoza uwo mugambi uwo ariwo gushika hamwe negera n'abakuru umwe ndamubaza nti none bijya bintu no kwigisha barya abana ibintu by'igisoda ko mbona nawe mwigisha ibyo ariko bakora umengo bimeze neza none n'ibiki rero hambwe ati mutama ati bijya byihorera mugabo nguma babitumbeza ku yindi ntumbero ngo bajya abantu burya ngo utagize ngo nande ngo ntibo bashobora abo ni bande rero bavuga bajya basoda ba kera rero ndendaba nti aba bantu maze kubaza neza bakambwira yuko bari mu mugambi kuzoja no mu ntara hagati nagize nti aba bantu bazoma abantu nta gisiriki rero niho nakaniyumvira nti none ko mbona abantu batanguye kuza barafatwa baza bakubitwa cyari naza kuraba gatasanga bafashwe na babandi muga bafatanije nabo muri documentation ngira nti ibi bintu sinobigumizamo reka ndabivuge bijahabona niho ndabivuga ndavuga n'igitigiri cy'abariyo kuko bamwe bobona bari bagiyeyo nabonye nk'umuntu ari umukwaferi hanyuma ndamubona yambaye impuzu z'igisoda ibyo ni biki hari umuntu ashobora kuba umusoda mu munsi umwe kandi mu kwezi kumwe kandi hariho igisoda cya leta gihari ibyo rero sinabyihanganiye maze kwivuga ku maradiyo bazi ko babyasabye bagahita bafunga ariko radiyo zimaze gutohoza mwabonye yuko batashe bavuga ati nimutahe basubiye iyo bavuye bagiye ku mugaragaro ari amabatayo ashika 8 rero icyo bari bagamije ntajyaho ndabivuga ibara ryari kugwa kugira Rwanda ryagoye nicyo rero jewe bampoye rero sinari kubyihanganira n'ukuri kuko ikintu kibi kidakigirira abarundi nabi nawe we cyo guhitana ibyo nacemo byari byinshi nari nabugenda abantu bapfuye 72 ndabona ingene abantu bapfuye 73 none hasubira ibindi kandi aricyo twase n'abagiye kurwana bagize ati
tugiye kwiyamiriza bakaza bagira ibisumbiro none mwumva twari twuzi nawe je nagize nti ibyo ntabyo nemeye hanyuma hari ikibazo cya kabiri wambajije gisubiremwo ego ahubwo nagira ndababaze neza donc muri make bari bafise plan yo gutsemba abantu none ubu iyo banavyo itabaho ikibibona ntibavyabaye mbe uravye abantu bapfuye bari hehe perezida ari hehe kwatakibavuga bavuga disikuru y'abantu bishwe banyurujwe babavunja ari bakirahwata ntibitwa twebwe ko turasemerera jewe sinandikiye Pierre Nkurikiye ni uwo muvunja yatwawe na naka amuvuga izina ni uwo muntu agapfa mumwimba mwigera ntibabereye kumushora ikiziga murabaza murikiye je ko ntari nabwasikiye ubutumwa munyemerere rumatanashibera imbaze ikindi kibazo kijanye n'ivyo kintu ca kabiri nkume ndacikawusha none ivyo bariko barakora kiribaho ndese byoba bihuriranye n'ibi twabonye muri SOS Media bavuga yuko hariho interahamwe na FLN donc aba FDLR bari mu kibira muri kino gihe donc igashamba kuri kote yacu yitwa ikibira kuri kote y'u Rwanda yitwa Nyungwe bijya bavuze yuko hariho abajenero twita abajenero b'inyeshamba bo muri FLN na FDLR ngo baje ngo bashikira mu Kayanza na Cibitoki hajya mu frontiere ngo bagirishwa amanama nabanda kugarika ivyo bavyarabaye muri nondwe vyo bari muri uwo mugambi nyene w'ico gihe wakiri baho ndetse bari basanzwe bakorana hanyuma ubu bariko barashaka gushikana umugambi rero cette fois-ci eo Burundi eo Rwanda kanke mwe muvyibaza kwiki ivyo byuyagoye urabona imigenderanire hagati y'ibihugu urabona ko atari myiza urabona burya kuva kera jewe nk'akarongo Burundi n'u Rwanda urabona Burundi n'u Rwanda hari irega n'iriyaga bagacanamwo bakankana canke i Rwanda hakaba ingwano hagati yabo hanyuma abanyarwanda bagahunga murazi ko mu Burundi hahungiye abanyarwanda hanyuma umwabonye rero iyo abarundi nabo bari basumbirijwe bahungiye i Tanzania ariko ubu bahungiye bahungiye mu Rwanda aho rero hari abantu bama bakunda guhishahisha ibintu ntibarivuge igihe i Rwanda hatwara abahutu bahungira i Rwanda igihe i Rwanda mu Burundi hatwara umututsi abatutsi b'i Rwanda bacu bahungira mu Burundi mwumva rero ibyo bintu by'amoko byarahamye n'ubu nibyo bikihari ikibazo cy'amoko nticyari kibi uko n'ibisanzwe hose hari amoko mugabe icyo kintu cyo kwicana icyo nicyo kibi hamwabye ibyabaye i Rwanda urazi kuko rero abakozeho nyabwoko bahungiye i Kongo benshi niyo bari bigenda n'igihumbi 1993 mu Rwanda mu Burundi abarundi benshi bahungiye i Kongo jewe naje i Kongo ko nakapfa umupaka jewe abari bagize umunyabwoko nariboneye hama mu nyuma nakoze ku kigwa cy'indege cya Bujumbura nabo ni jewe bashaka nakira abantu indege zivuye gutora i Rwanda zibacanye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hama jewe nanyishe gusobanura abarundi uko umurundi ndamuvugishije nabumva ko ari umurundi hanyuma kugira ngo abarundi bashobora kuba mu Burundi abanyarwanda nabo batabandanya babajyanye kuba ariko barabegakiwa rero icyo kibazo kirari ubu abantu bavugisha ukuri niyaba abo bakozeho nyabwoko mu Rwanda bariko barakora na leta y'Uburundi murumva yuko nabo ubwoko bwe kubundi bwoko nk'uko mu Rwanda habaye baza bavuga ngo bavuga ngo ikongo ngo hariho emebenezuwa ibareshe bavuga yuko ngo hari abanyarwanda b'abatutsi mugabo narumvise Bunyuriya ariko abisigura ejo bundi ati barya naho ari abanyarwanda b'abatutsi baba i Kongo kurya hariho abarundi bari Tanzania
b'abarundi kandi ariyo baba bafite agapande kabo nivyo byari bisanzwe mugabo rero bashyizemo ibintu by'ukwicana by'ukwiheje kugira ngo batenye ingwano nivyo bibi nabundi ibintu by'ubwoko mu bihugu byose nawe uzobikuraho nino tuba mu bihugu byo hanze ibyo bintu biriho ari ubwoko kandi ntibakundana mugabo ntibashirana ko ngo bicane nk'uko mu bufaransa bakunda kubivuga n'abandi wotuma unyankarika amategeko akakubuza kunyica hanyuma iryo tegeko ukanyubaha rego reka Rumata umwanya ababaza ibibazo hanyuma tuce twakira abashitsi bacu merci karibu Rumata. Ego murakoze jewe reka nanje nja mu mateka ati muravuze ati ubwoko si kibi kandi nta numwe yo biharira uburyo ubwoko si kibazo ahubwo ni ikintu umuntu akoresha yitira ubwo bwoko aricyo kibi cyane cyane ibintu byo gukora amaraso nashaka mutubwire ibintu parapoho dareza nesasante abarundi bari babanye neza niko hari umuntu twari twatumiye mu ndwi iheze yitwa Zenoni Cayenzi naza ko mumuzi yari yatubwiye ati Rwagasore atsinda abarundi bari babayeho nabi ariko amaze gupfa haraza umwijyane abarundi barankana gusa naho hagera mu 1955 1972 biragirunyuka twe twataka mutubwire imbere yuko ibyabaye mu 1972 ubwimo rwabaye mu 1972 gushika abarundi babanye gute byageze bijya bintu mwebwe bitangura mwavyumvise muri he mutubwire ukuntu byagenze n'ukuntu byahagaze kuko kumva abantu bose tubwira ati byaheze hanyuma abantu basubira mu murimo nk'uko mbega nta cyabaye twashaka tumenye exactement mwe nk'uko mwabibayemwo nka témoignage mutubwire uko byatanguye n'uko byaheze muzaba mukoze madamu navugiye jewe urabona ko nkuze jewe twiga ishuri mw'ishuri y'intango umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu gushika umwaka wa gatandatu aho hose jewe niba nokubwira ngo nari bwumve iwacu mve mu bana twabana no mw'ikomine aho twatembera hose sinari bwumva umuntu avuga ngo urya n'umutu urya n'umututsi no ku mashuri aho twagenda impamba twese twasangira twatekera impamba hama bamwe abava hamwe bazinanye baja hamwe bakabasangira jewe nabona bose basangira jewe bwanjye jenyene ni ukuri ntakuresha jewe natanguye kumva ikintu cy'amoko bwitwa bakivuga 72 mbere twebwe tuja ku mashuri mbega twe twaba Ingozi mukaja kwiga bamwe twaja kwiga kuri aterimwa mwambutse akati Igitega abandi bakaja muri college Igitega abandi bakaja muri école normale y'abakobwa Igitega nta miduga yari ihari jewe nariyumviriye ntibe none ko tuza turagenda n'amaguru nava Ingozi n'amaguru ukagenda kwiga Igitega n'amaguru tugiye mu buruhuko tugasigayo n'amaguru tukazogaruka n'amaguru aho twese twagenda mu kivuga twagenda abababe bagenda ari 10 muri icyo gihe ntabumenya ngo nakarudoka naka dushitse dusaba indaro twajyamo twese bukeye tugafata urugendo mw'ishuri abarimu batwigisha uhaze ubwenge akavyora inato ivyo bintu by'amoko n'ukuri jewe navyo nari bwumve nagiye kubyumva 72 niho natangura kumva ngo nakamutuzi aho ku mashuri baza gufata abanyeshuri ngo babanditse amaliste w'abahutu hanyuma bakabwirana naho natanguye kubyumva ubwa mbere imbere y'72 kuri ingene abantu bari babayeho jewe iyo mbonye ibikorera b'ubugungira nti n'akamaramaza ibyagiye birakurikirana navyo urabona jewe nane mvuga nti burya ntibaze bavuge ngo ikibazo cyo mu Burundi ngo ni ubwoko oya ni politike uravye neza kandi ibintu vyo gukumirana jewe igihe Micombero yagira kudeta
narabona data yari yagiye no ku muganuro imurambya mugabo ashitse muri yagarutse yatubwiye wowe yatubwiye ngo hariho ngo igisoda gikomeye cyane ngo twamwangiye kwinjira ngo mu ngo n'umugambwe ngo kuko ari umuhima ibyo papa yabitubwiye micombero nawe ishavu ricariyaniga ati jewe ndi umusoda n'inzunza mfise bakananira kwinjira mu ngo y'umuganuro yahavuye ishavu riniga urumva yo gukumirana nta mezi angahe yaheze yaciye agira kudeta jewe niga muri atene nyaninavuta kate igitego icyo gihe micombero yavuze ati nyamugigima yagigimye yaraje ku stade y'abasoda igitega avuga ati iyi nyamugigima mwaza kunishayo ni hafi igihe yaciye akura umwami amukura kubera iki kubera kuko bamukumiriye ngo ntiyinjire mu ngoro y'umuganuro abatari babizi rero ntibabimenya ahantu havuye ingene micombero yagize kudeta agakura umwami kubera ko gashavu bamukumiriye nari ubundi jewe namubona micombero agenda ari kumwe n'abandi basagambere bambara mu butura rero ibintu bitangura ngaho mu gukura umwami rero urumva byari ibintu byo gukumirana barakumiriye ntibakumiriye ubwoko bakumiriye ibimera byitwa ngo ni umuhima songa abandi bona bazizi urumva ivyo nivyo vyari bikaze rero hagati y'abo bantu rero n'ubu ikintu gihari gukumiriye umuntu ejo aca yiga umugambi nawe ingene nawe akwikura rero nduze nk'abo bantu usanga nduze bahunze ahandi bizoza gutyo mwabonye abanyarwanda ingene bahunze bakagaruka baje bameze gutyo aho rero nicyo kintu cyishe ibihugu byacu byo muri afurika n'ubu rero n'aba bari mu buhungiro tuguma biyumvira ingene bazobokora igihugu ingene bazosubira mu gihugu kandi amaherezo bizokunda nijwe cya kibazo butari hari abandi bati mbere none unabyikunda yuko abantu bazosubira mu gihugu bizogenda kose uko bizogenda kose nta muntu yipfuriza inabi ubundi ngo afite uwo wundi nawe agira ati nanjye sinshaka kubyemera rero nicyo gituma namara ndababwira nti ni ukuri ibyo bintu bakwiye kubyumvikanako gukumirana kwicana naho bizoshikana igihugu nicyo gituma hama ariho abahuza uravye nk'amasezerano yarusha icyo yari yazanye hanyuma abandi bakabatabatanga urabona rero icyo vyavyaye none bimba yuko bose bazoguma gutyo ngo vyaheze ejo bundi ndabakwiye umuntu amaherezo y'iyo ntwari hari ni ukuri ntakizoshikako ni ukuri iki gihugu gusa ni amaherezo tuyisenyura ari wambwiye ngo nayo muzoshobora ngo kuko ngo bafise ikashi bumva babagira ati dufise amafaranga icyo tuzoshaka cyose tuzogikora kandi barabikora ndabibutse yuko n'umukuru atwara umugambi yavuze ati nyikirana kandi ndaguhe miliyoni zitanu ntibamwishe ubutumwa ntaryo bwakoze rero icyo gituma ngira nti ni ukuri ikibi uzogikora uzabona ikizizana nawe we ntuzobaho wakoze ikibi utekanirwe nkunze ko mwibukije abantu yuko muri 72 ibintu by'amoko bitavuga twafashe narabivuze umuntu wo muri CVR ndetse niwe mu bambere muri CVR yivuze afite PhD doctorat mu bintu je pense bya sociologie haca yishura ku mugaragaro ngo muri 72 ngo ahubwo rero ngo amoko ngo yari ngo nta kindi cyavugwa atari ico ngo gutangura ngo za 71 69 ibintu nk'ibyo donc muraziyumviye yuko abari bahari bo bari baravutse ico gihe kandi bari bakuze uvuze ko atavyari bihari bon voilà Rumata, si tu as une autre question comme ça abari duva
nabo nyene banyepolitike n'ibyo bavuga ibyo bavuga nabo banyepolitike nyene barito nari bundi mu banyagihugu ntumbwiye rwa ikintu na kimwe cyari gihari ndabaza bwakawe none jewe narazi none mu ntara iwacu mw'ikomini iwacu ni kuki abantu benshi barongoranyemwo ugasanga abatutsi barongoye abahutukazi ugasanga abahutu barongoye abatutikazi ubashaka nihereye ko jewe ndi incange abandi bose benshi tubana n'incange none icyo gihe ayo moko yari hehe ninaco gituma mbe nageze kuvuga kw'iradiyo mbe nkubuziza niravuga ibintu vy'amoko niyo bashaka kwica abatutsi nagenda araza yice nyina nyina ntiyabuze umututikazi ivyo sinabivuze no ku maradiyo none wumva ayo moko yari hehe aho rero numva nico gituma ngira nti byose ibyo by'amoko murabibaza abanyepolitike nibo babizana kuko no mu banyagihugu nibo babibateramwo rero jewe n'igihe turagira nti jewe y'uwo mikizopfa ngiye mu kibanza cya politike navyanse uko ndagira abanyepolitike ingene bakora rero n'ukuri jewe no bantu abanyepolitike n'ivyo bintu vy'amoko koresha ntawe bizopfa bibashikanye na gatoya kuko aho bazoca hose uwo bajyango ni mututsi bazomusangaho umuhutu yangu umututsi aho azogenda hose azomusangaho nta gihugu kizosiga mu gihugu kumwe no kw'isi yose nta na hamwe ari igihugu cy'ubwoko bumwe ico nagomba D'accord, ijambo. oya turaribaha arindira gatoya kuko simwe mwari mwatanguye tugakurikiza uko mwagiye muduga uretse gatoya dutangure duha amajambo abantu ariko icyo nagomba mvuge nashaka nashama agira icyo avuze kuri severe y'uno munsi iyo mubona severe ukuntu imeze n'ibyo imaze kuvuga akazi imaze gukora ko imaze gupresenta nuko nibaze ko bamaze no kuvuga ubwoko bw'ibibazo twagize mu Burundi bimwe bimwe nibaza ko 65 bayivuzeho 72 bayivuzeho uvuga ko ibikorwa bikibandanye mwe mubona severe ihari na severe icyo twita commission vérité conciliation mutubwire impamvu banayikuye kuko kera ntiyitwa severe muba mubivuga kwiki madamu jewe naronse amahirwe yo kuja muri afurika du sud tugiye kuraba ingene urya mugwi wari ujejwe kunywanisha abanyafurika y'epfo n'abazungu barashoboye kudusigurira turaca ahantu henshi rero kugira basireho urya mugwi wo mu Burundi murazi ko vyavuye no kuri Mandela ko yari umuhuza twebwe bakirivuga nk'ibisoma mwaje amasezerano narinzi yuko bafatiye akarorero k'urya mugwi wari uhari muri Afurika y'Epfo ntiwibaze yuko muri Afurika y'Epfo hari amadosiye ashika 100 bafashe hari ikimenyetso gusa kugira berekane yuko abantu nk'abazungu barya abazungu batwara n'abarundi n'abanyafurika y'Epfo kubera Mandela donke bagiraniye ikigongwe mugabo ubutungane bwakoze kuri naka bwakoze kuri naka nivyo vyaciye bihera jewe nari yuko burya mugwi uko nawumva uko bavugwa nari nzi yuko uje gukora muri ubwo buryo mugabo rero urabona ntibabikurikije n'ikiringo bari batanze yuko iyo federe izotangurira n'igihe izoheza niryo bakurikije kandi si ukuvuga yuko ujya mugwi si ukuvuga yuko wari uje kugira ikigongwe kivura bavuga yuko inyuma y'imyaka nyuma y'itanu yuko ibya federe bizoba biheze rero nicyo gituma bawuzindije bari bazi intego bari kubagira rero federe ingene yitwa uko uravye imigambi yabo rega nababwiye umugambwe ajya niwutwara bakora ibyo batumwe ntibakora iby'amategeko ya federe abivuga nk'uko vyaje biva mu masezerano y'Arusha iyo babikora ko bari kubahuja mugwi
wo muri afurika y'epfo ingeni wakoze kuko na kare ayo masezerano niyo yari yavuye rero uravye n'ibintu vyo mirongo itatu na kabiri jewe nari nisabiye nja mu gusebera nduze kumbaza mugabo ntibaje nari kubabwira kuko byinshi naribonye irindwi na kabiri ndabivuge ndabisubire nama n'akandi akarorero nko kuja musoza yapfiriye harya kuri Kamuha uja musoza jewe muramuwe yitwa Ntahogwamiye Yozefu twabana mu nzu imwe twaryamana ku gitanda kimwe umunsi bamwica mw'ijoro twebwe twari kumwe twese twazutse twashika munani turiko turitambira muri bwato vyoni baza bita muri kabi abasoda baza kudusohora ati nimutahe mu mahoro ataci na kimwe kiriko kiraba twaratashe ari kuwa gatandatu kuwa Mungu twagiye mu misa kuwa mbere nta kintu cabaye kuwa kabiri nta kintu cabaye mugabo kuwa gatatu niho twabona ibintu vyaduka jewe ashakana nagiye no kw'ishuri hanyuma ndabona abanyeshuri bamwe bagiye mu tunama rero barampamagara ati wewe nimutahe ati kuko ari ibintu biza kuba mbere niwabimbwiye n'abo twavuganye n'ubu baracyariho hasigaye nka babiri batatu twigana ubundi muntu mwobaza azi ingene vyagenze uja ntaho bamba Melchior yiga kw'ishuri twiga kw'ishuri rimwe mbere navyo namubonye ntusubire kw'ishuri kuko numvise ibintu rero muri ico gihe rero iyo bambaza ingene vyagenze uko nama numva bavuga kinyomvyize dore bakabivuga ariko ingene yapfuye madamu we nyari yaja ntitwa Mariya kuki batagenda kubaza ingene yamubonye ingene yapfuye hanyuma akababwira jewe sinzi ko hagiye kumubaza iyo baza kumagara se nari kubabwira kuko iyo baza kubaza n'ibindi nabonye ntari kubabwira umugabo nabonye umuntu bazi yuko badashobora kumanikira ntibagenda kumubaza ziruja mu gisebere ingene uriko urakora nta kundi wokora ukwanka umugambi nyene nta butumwa muko haja bariko barateranya abarundi nta kuri bariko baravugisha iyo kandi ntibari kugira indwi na kabiri gusa bari kugira n'ibindi kuko kirabaye indwi na kabiri gusa habaye ikindi gihe abantu bapfuye abantu bapfuye kandi haciye n'imyaka mirongo ingahe uko kuzogukura hehe rero n'inzira rero yuko birya bintu imanipulation y'umugambwe nayo ubundi iyo bashaka ko igihugu gitera imbere bari kubigira neza mwabonye u Rwanda nyene babigira none gahembe u Rwanda burya ni Burundi nibo rwabaye gusumba u Rwanda rero u Rwanda rwarigira nabonye ibyabaye i Rwanda nabonye ibyabaye mu Burundi mugabo uragira i Rwanda nicyo kimwe n'ibyabaye mu Burundi kandi babitoreye inyishu hama basubira bubaka batera imbere ibindi bibazo bazobikemura no mu buryo babishaka burya nta gihugu cyari gifise chance yuko cyagiye gitera imbere niko baraniguga ko cyari kibemba ry'amasezerano iyo babikurikiza umugambi wabo uno munsi n'indi tubatindiye ipaditse mwakoze ego Petero Kavembo nimpa kumbure bagenzi banje Heno Dutana Rumata banyemereye nagomba tubazo dutatu kiri mu waho nayo natanguye kubijanye n'igikorwa cy'amashirahamwe yigenga mu Burundi igikorwa cy'ishirahamwe ya Prodehas n'igikorwa mwakoze Petero Kavembo nimpa muri uwo murongo rero nagomba kubaza tubazo dutatu kumbure ko sinzi ko abarutse vuba canke bose bagifise amakuru ku bijanye n'ishirahamwe ya Prodehas ryakoze kwiyamiriza no mu gushyira ahabona ibikorwa byabisafisha hari abantu batari bake mwarokoye ubuzima bwabo hanyuma mwarakorana cyane icyo gihe no mu kwise NIDH mwugerageje kugaruka mugasigurira kumbure abatazi bya safisha mukabasigurira n'ingene mwakora icyo gihe na NIDH n'amaradiyo n'ukuntu no munsi mubona icyo gikorwa kigenda aho mubona ubudasa buri n'icyo mubona kumbure ko cyari gikwiye guhinduka hanyuma ndaheza ndababaze akabazo gakurikira mugambi safisha nawe nyine mazi ko yatse kugira safisha ni Kiswahili
mugabo njye nawumenye bose baratangaye nabo mugabwe baratangaye nabo mutungane baratangaye bazi ko umaze kuvuga nti hari umugambi witwa Safisha kuko nari mfise liste y'abantu batezwa kwicwa kandi muri abo bantu batezwa kwicwa hari hamaze gupfamwo abantu 11 rero je mbonye ari ivyuma ko bimeze abo nabibwira bajya titira iyo sema kandi nitabaza amaradiyo ndabivuga none ntibakibanda kumbura ntibakibandana kuri pake hanyuma poroke akambara ati none ibyo bintu uvuga urabifitiye icemeye nyakubahwa porokirere enda ngiyiriste y'abantu bashika 70 muri abo 70 ngaba 11 bamaze kubica nakabamwiciye aha nakamwiciye aha ngaba rero abo bantu bapfuye umbwire igituma bapfuye iyi liste nayikuye he yirabe hanyuma porokirere ndayatanze raporo aterega wa muntu burya icyo avuga abifise ivyo ntitubaho tumuca bamfunze baciye bandekura aho rero muri Safisha bariko barabura muza senyere Safisha muze mutohoze nta bandi bantu bapfuye muri Safisha bara FNL baidaswedegefdege yarondera kumaha aba FNL mugabo natohoze ndabaza nti none abo bantu bagomba kwicira mugabo ngaca ndaba babandi bica imuyinga bakabata mu ruvubu ari abanyoro ko nanya biboneye mu gushina n'abanditse twari twabanditse no muri Ogise hanyuma abavyeyi babo bababuze niho rero muzeye batubwira ati ega babantu twabuze iyo bari dusubiyeyo rero niho twatora yuko babatari mu ruvubu twagiye mu ruvubu ndahamagara nabo muri Benibe mbere twagiye n'indege kugira tune ibiziga byose twashoboye kubona twagiye na helikopteri babifotora bagakamera turi muri helikopteri hama mugabo abandi bari hasi twari twavuganye duti mwabona indege aho ihagaze ibe mu kirere muce muraba aho nyene aho indege itumbereye niho baza batora ibiziga rero kuri Safisha nuko nabimenye hajya yari kontinuite y'ukwica aba FNL mugabo jeko nanabimenye ntabyo nari guceceka naciye ndabivuga naho rero naje bakiranyita Safisha kwari gukubura bagomba gukubura rero ngo aba FNL urumva ntagigo yabo nyene Petro Kabembo nimpa uno musi nari nabagize akabazo ico gihe niba hari habarokotse abo abari bahungiye kwishira hamwe Prodehash mwarakorana mu Sendash kabakigira uno musi iyo migenderanire muracyayifise n'abagize umuguse Sendash bashasha mubageranije n'abakora kiriya gihe mubaha amanota ngahe ku 10 kumvanye tweki bafise yene ngendo ari yufukiza nk'iyo twabona kiriya gihe ubwanije cyane abye ugi ibintu yasumbana ajya kuri nkunziza yakiyaga hengwe nkunziza yafise ibyo yubaha yafise icyatinya nukuri kuri nkunziza atari ibyadutse bajya muri Denikende nivyo byaza byacamu bya Safisha aho basanga mbere byabaye atanabizi mugabo nta kintu cyo mukuru w'igihugu atabizi ariko siwe yabitegura n'abandi babitegura rero mu bisede hashi ikigagiye twakorana kandi muzeye babimise twamenye amakuru menshi muzo tugatwishira sendaje hanyuma y'abahunga nabo bagahungira ku mashini iwacu je ushaka muzeye na Metusera yahungiye hagiye iwacu namumanye indwi yose n'ujya Metusera hanyuma nuzeye documentation yamurondera jewe cyane telefone documentation ni numvise ko umuntu muri kumurondera ni twebwe tumufise nwenda mubazana nagira ati ego turamukeneye byari ati sayine nakenda mujana sayine ndamubandi mwamubonye ko ndamubazani murabona ingenda meze uko nimwasanga hari icyaha afise muronderako inzira murayize umushikiriza ubutungane
musanga atacafise ntimumbwire ngo mwamurekuye jewe nyene mutamuntelefona nze kumwitorera none bagiye bantelefona nkaza kumwitorera igihe bafatana rero jejeme visi perezida wa mudamu w'umumizima ntibamujanye muri documentation jewe ndidasigira ndagize nti iyo nyuma nabwira nti ntamurekura mutamujanye ntimumbwire ngo yatashe muce mumbwira ndaza kumwitorera sije nagiye kumutora nkamuzazi kwamishikana nimuhira mugambwe n'abandi mashirahamwe bashiraho akutira leta bumva ntahafise aca jewe twama twavuganye nabo bamwe bararira bakuvuga bati jewe sinshobora gukora iki kintu kuko urya turi kumwe nawe atabishaka simenya niyo yabicanye kugira abishikane imbere aje kumundega kandi kuza numva umwanguye rero navuze nti nko kuri Shoriyana idosiye yiwe bariko kubagasha kubera kuko yari yapfunyije